ubwo Dramati azoshikayo. Ico ni kibazo twibajije tumaze kubona uwatumiye Dramati mu giteramo yatanguye kwamamaza ko azokorera muri Canada, naho hataravugwa vy'ukuri umunsi nyezina w'ico giteramo kizoberako. Uyu musore yaramaze kugira uburayi nk'umuhira, hamaze iminsi 3 atanguye kumenyesha abafana biwe ko bari muri Canada ko hari igiteramo muri ico gihugu ngo bamwitege. Uwo muririmbyi akaba atavyinshi arashikiriza kuri urwo rugendo, kuko bishoboka ko hakiri kare kugira agira ico abivuga ko, ariko amakengayo arahari. Kubavyibuka muribuka Mr Champagne aka Wesho avuga cyane ko abari muri Canada boba maso kuko bagiye kuja gukorerayo igiteramo. Bamwe bagatangura kuvuga ko hari amakenga menshi ngo bishoboka ko atazoja, abandi bo bakemeza ko atazohonyozayo ikirenge. Ivyavuzwe byavuye biba impamo. Uwo musore yahavuye asaba imbabazi, avuga ko bitazokunda ko yerekezayo. Impamvu zashizwe imbere ngo kwari kubera umuntu ariko aramutegurira igico giteramo muri Canada ashobora kuba atari seriye. None uwo nyene ni nawe ariko arategura ico giteramo ca Dramati muri ico gihugu. Ubu rero tukibaza nimba Dramati nawe azohava agigwa nka Mr Champagne, ibintu bigaherera mu majambo. Ubona ko kwabaye uguteguza abantu gusa, ataremeza ko yamaze gufata mu ntoki visa yo muri ico gihugu itanoroshe no kubona. Uyu musore nyene hampande y'ico giteramo akaba yanamenyesheje ku rubuga rwe rwa Instagram ko muri uno mwaka w'ibihumbi 2024 hari projet zibiri nini azoshira ahabona, naho nazo nyene atakindi yamenyesheje kuri izo projet atari ukuzivuga gusa.